Jen nitwa Ndayegamiye Marie Claire tukaba turi muri komine Rutovu. Muri komine yacu ya Rutovu je ndabona iterambere rigizwe n'abakenyezi cyane cyane kubera ubu barabareka bakaja mu mashirahamwe kandi amashirahamwe hanene niyo mbona agira iterambere bakarima nyene bakarimira hamwe. Je ndi umukenyezi ndatahura ukuntu iterambere rimeze neza kandi batureka tukaja gukora tugumva twese tukazohuriza hamwe basi n'umugabo. Umukenyezi agomba ko hokora umugabo wiwe je no muhanura yuko yokora kuko uhajya hakoze umwe mu bisanzwe mu urugo ntirugira ntirutera ruja imbere rutera rusubira inyuma. Bahanura nyene ko bo kwemera abakenyezi babo kuko hakoze umwe urugo rwabo ruca rusiba nta terambere rihaza mu rugo rwabo. Ndabaramukije je nitwa Sahinguve Etienne nkaba ndumwigisha ku mashuri y'imyuga CFP amba muri province Bururi komine Rutovu Korine Muzenga. Tiko turaba hariyo ibikorwa by'iterambere abakenyezi ko barakora barashona impuzu, baragira amashirahamwe y'ubudandaji, ubworozi n'uburimyi. Arabagira amashirahamwe bakaja hamwe n'abagabo bagakorera hamwe cyangwa bagira amashirahamwe yabo abega. Muri amashuri y'imyuga nkoramwo hariho imyuga yo kubaka, yo kubaza, yo kubarira, yo gusudira. Mugabo aho maze kubona abakobwa abakenyezi bajamwo mu yo kubaka bahora jamwo niyo kubarira niyo gukora umuyaga nkuba abakobwa barajamwo barayikora ko baca bashinga nk'amatere yabo. Hariho abaheza nk'abashona ugasanga bagize agashyirahamwe kabo bagashona impuzu zigezweho. N'abubaka nyene baraja kuri chantier bakubaka. Aha tubaye haduhereye bariko baratahura kuko bararungika abana ko kwiga iyo myuga. Cyo tumanda ubu tubona ko bariko barabitahura gusumba kuko kare ntabakobwa baja mu myuga yo kubaka canke kubarira barabijya mu mwuga kubaka ntibaje cyane. No mu gukora imodoka hari usanga abakobwa bajamwo n'abatajya ku rugero rungana no kubarira. Imyuga yo kubarira impuzu niyo abakobwa usanga ari cyane. Aho duhereye twebwe mbona ibyo bintu katabiriho kuko kabarahimiza bose kwijukira imyuga ko barabona ko ari ryo soko giterambere. Cyo ituma ubu icyo kibazo cyo kubabera intama mikyo kirahera mu miryango. Bariko barabona ko umuntu wese yaba umukobwa yaba umuhungu ashobora gukora igikorwa cyo giterambere. Yego murakoze. Jewe nitwa Sabino Sabimana ndongaha muri komine ya Rutovu umutumba ni Muzenga ku bijanye n'iterambere mu bakenyezi. Dufatiye naho bitaragera ibice kwijana nofata yuko uri kuraraba ingene urindi bazananye w'iterambere ndabona yuko nka 70 bitoba bibuze kuko hariho n'amashirahamwe barimwo, hariho kwiteza imbere mu ngo zabo, gasanga barorora ibitungwa, ugasanga umukenyezi yaragiye mu ishirahamwe yarazanye ibitungwa mu ngo agafasha umugabo kurera abana kare. Urabona umugabo niwe yavuga ngo nobishobora, mugabo ubu nta mugabo yoba kishobora urugo wenyene. Abagore ugasanga arafashije umugabo kurera umuryango, gutunga umuryango, korora ibitungwa. Je n'uwi wanje nkimuzana yari umudandaza nanjye nari umudandaza, hama tukaronderera hamwe kandi urugo rwari ruhagaze neza nta ngorane na none. Uri kuritegereza ingene ubuzima bwoye kandi noneho ikinebwe camara ikinebwe. Nico gituma uwo ari we wese yaba umukenyezi atawavaza kurindira ngo nzeye kazoza ku mugabo
yokura amaboko mu mpuzu akarondera agakora ibishoboka kugira yiteze imbere kiretse ibintu vyoza vyonona urugo gusa nayo ibiza bifasha umuryango n'iterambere ni vyiza cane nico gituma bahamagarira uwari wese akiri inyuma y'amajambere mu kurondera yo kwijukira kubona yuko kurondera ari vyiza ari inyungu yo guteza imbere umuryango jewe ico nobwira abagabo badakenera yuko abagore babo baja gukora burya ngaruka kuri rya jambo nari mpejeje kuvuga umuntu umwe n'umwe iyo Imana ikibateye iteka muri kumwe n'umugore n'abana na nyakubahwa perezida arakunda kuvuga ati turi kumwe twese birashoboka umwinarugo mu rugo muriko murumvikana n'umugabo mugira iterambere ryinshi usanga muyungunganije usanga mubayeho neza kuko nkaje ndafise akarorero k'ingene wasanga aja kuzana iki nkaba nzanye iki ugasanga urugo ruhagaze neza ndiko nditegereza ubu barafise intambwe y'ibice bageze kuko aheshi bari mu mashirahamwe ndabona yuko atangorane zihari